mubona bose nta mwasi yabarashe bari bazi yuko ari bamwe mu barashwe n'umwasi aba nta mwasi yabarashe twe twabikiye benshi ntibari babizi nta numwe yaba Monaco engineer en telecommunication uyu mu engineer akomeye Monaco yarashobora gufata amaradiyo akayateranya tukumva uburundi bwose abasoda bariko baraganira bariko barapanga imigambi y'iwacu mugambi twamwiki. Duhere ano makuru mu gisata ca politike umugambwe CNDD-FDD uremanga ko ari wo wagandaguye bamwe mu bo bari basangiye urugamba mw'ishamba byashikirijwe na Reverien Ndikuriyo umunyabanga mukuru w'uwo mugambwe mu birori byo gutanguza indwi hariwe umugwanyi hari kuri uyu wa kabiri kwa 16 Munyonyo mu ntara ya Bubanza ahari cibutso cabo bagandaguwe. Karori Nditije arongoye umugambwe wadasigana Iprona utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura avuga ko ivyo bije kugaragaza ko abantu bicwa mu Burundi bicwa n'ubutegetsi bubi bw'abagifise agatima ko mw'ishamba. Iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Parfait Mudasigana. Uyu munsi rero turi ngaha kuri kicibutso ngira ngo nkuko mubibona bavuga bati ntica ubwoko yishe ubutegetsi bubi. Uyu n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD kuri uyu wa kabiri aho uyu mugambwe watanguza indwi yahariwe umugwanyi muri komine ya Mpanda mu ntara ya Bubanza imbere y'icibutso kiri Nyamabere c'abagwanyi 14 b'umugambwe CNDD-FDD bishwe bakiri mw'ishamba. Reverien Ndikuriyo mu ijambo ryiwe atarya umunwa ati abamubona bishwe n'abagwanyi bagenzi babo bari kumwe mw'ishamba kubera ubutegetsi bubi bw'umuhari FDD. Uyo arongoye CNDD-FDD akavuga kandi ko ivyo bikwiye guhicirwa abandi barundi. Abamubona bose nta mwasi yabarashe bari bazi yuko ari bamwe mu barashwe n'umwasi aba nta mwasi yabarashe twe twabikiye benshi ntibari babizi nta numwe yaba Monaco engineer en telecommunication uyu mu engineer akomeye Monaco yarashobora gufata amaradiyo akayateranya tukumva uburundi bwose abasoda bariko baraganira bariko barapanga imigambi y'iwacu mugambi twamwiki yica ubwoko rero yica ubutegetsi bubi akahise rero bigahinduka tukandika kujya nyene kari ntacyo tunyegeza kazokwandikwa mbwa kandi twebwe turavuga tuti nitwibagire n'ivyo twakoze nimba mubona duhejeje imisa tuza ngaha nitwagiye ku ntatemwa y'umugwanyi yapfiriye ku rugamba twaje ku ntatemwa y'abagwanyi bishwe na bene wabo kahise bigahinduka tuzokandika neza kazobera isomo abarundi bandi muga murabona ubu naho umuntu yogira ngo aragira akantu bacamugirira akantu cabihera barabizi atri Bubanza safi uko bagunganya amahoro baca bavunyarutse ni vyiza. Mu mugambwe w'abadasigana Iprona utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura bavuga ko ico ari kimenyetso gikomeye kubona umugambwe CNDD-FDD wemanga icese imbere y'amakungu ivyo abarundi batari bazi. Karori Nditije awurongoye agasigura ko vyerekana neza ko ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD aribwo bubandanye kwica abarundi nk'uko bamwe babikora mw'ishamba. Arahejeje kwemanga imbere y'abarundi n'abakungu ivyo twese twabona biranga ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ivyo navyo nuko batarababanura n'agatima k'agakoko ko mw'ishamba ko kwica wese badahuje wese batumvikanye bagaca bacisha ku buhombo kuvuga rero n'ubu nivyo bibaranga birirwa baricwa birirwa baranyuruzwa birirwa barafungirwa ubusa kandi ingana bivuga n'ubwishime abiraramangana umengo ariko aravuga ati twebwe n'ubu turabandanya kandi ntaco muzotubwira. Urumva rero ni terabwoba ni gikenye n'ubwicanyi buranga CNDD-FDD. Tubamenyeshe ko uyu munsi wahari umugwanyi mu mugambo wa CNDD-FDD uhurirana n'itariki umuhari FDD watereye ko igikumu cyo guhagarika intambara. Indwi yatanguye uno munsi ikazosozerwa hariya ibugendana mu ntara ya Gitega. Arakoze Parfait Mudasigana. Ibikorwa byo gusozera indwi yahariwe abagwanyi ba CNDD-FDD mu bizobera ibugendana mu ntara ya Gitega ku munsi wa gatandatu bikazobera ahiciwe abatejejwe izabo barenga 600 bahogwa ubwoko bwabo muri AC Genocide Cirimoso. Babona ko ari gutamba ku muvyimba no gukindaga imiryango y'abacitse ku icumu muri ico gihe nkuko bivugwa na Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga wa AC Genocide Cirimoso igisata ca Canada. Abona ko uwo wese azokwitaba ivyo bikorwa azoba yerekanye ko ashigikiye ubwicanyi bwa
vyakorewe abantu bazira uko bavutse. Dukurikire Emmanuel Nkurunziza. Mw'ishirahamwe ryacu ase Genocide Canada aho tumariye kubona itangazo ryasohowe na CNDD-FDD aho itumira abantu ngo bahurire ibugendana ahahambwe ibisigarira by'abantu barenga 600 bishwe ku bwinshi na CNDD-FDD mw'ijoro ryo kuwa 2021 ry'uko mu mwaka wa 1996 atakindi bazira atari kubera ari abatutsi canke n'abahutu bari banse kubahasha muri uwo mugambi w'ubwicanyi kumara abatutsi. Twe tubonye iyo tangazo tukabona n'ivyanditsemwo, tukabona ingene rimwo agashinyaguro n'ibinyoma, kuko CNDD-FDD yanditse ngo n'umunsi wo kwibuka intwari z'urugamba rwa demokarasi. Twafatiyeho akanya kugira ngo tuvumagure dutere ivyatsi twivuye inyuma ico gikorwa c'ububisha, kuko bariko bica kabiri abo bantu bazize ubwoko bwabo bw'abatutsi igihe bica na CNDD-FDD, kubera bamaze kubica atana kimwe bariko barakora kituma bicwa. Ubu bagabishe ubwa kabiri kuja kubatamba ku muvyimba mu kugiriraho ibikorwa byo kuninahaza ababishe. Uboneraho umwanya wo gusubira kwibutsa, kuko kigora mu bantu hariho kutafasha mu bikorwa byo kurwanya ihonyabwoko, byo kushengeza no guharira ivomo abarikoze nko kwa CNDD. Hariho ibiba bivuye ku kutamenya no gutinya. Twagomba rero tufatiraho twibutse nko twari tubivuze yuko ico kibanza baje kwiginiramwo abicanyi aribo bita ngo ni intwari z'urugamba cari cahungiyemwo abantu bacitse ku icumu ry'ihonyabwoko. Tuboneye akanyo ko kumenyesha amakungu na cane cane abaserukira ibihugu byabo i Bujumbura, no kuvuga mu Burundi, boza kwifatanya muri uwo mugambi mubi wo kwitamba ku muvyimba abantu bapfuye bazira ubwoko bwabo bw'abatutsi bishwe na CNDD. Twaro no munsi yuko gukora igikorwa nk'ico ari kwica ubwa kabiri abo bantu, bari gushigikira CNDD mu kubagura abacika cumu, ibyo bita mu Gifaransa torture morale. Ivyo birori by'umugambwe CNDD-FDD birafise ingaruka mbi ku banyagihugu atari aba CNDD-FDD, kuko abanywanyi b'indi migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD makomine y'intara ya Cibitoki bidoga bavuga yuko bariko baratozwa amafaranga ku karenganyo. Ayo mafaranga atangwa nk'intererano yo guhimbaza umunsi mukuru w'umugwanyi mu mugambwe uri ku butegetsi, akaba ari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 10. Abanyagihugu bagasaba ko abatoza ayo mafaranga botumbera abegwa n'ubwo rubanza. Reka inkuru tuyibaze Prosper Nzisabira. Amakuru ava mu makomine atandukanye yo mu ntara ya Cibitoke avuga ko ayo mafaranga yatanguye gutozwa mu ntango z'uku kwezi kwa Munyonyo. Itariki ihurizwa ko na benshi mu masoko yacu ni wa 8 Munyonyo. Ayo makuru nyene avuga ko kuva iyo tariki ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi muri ayo makomine ruca kunzu rutoza amafaranga bavuga ko ari yo guterera mu bikorwa by'indwi yahari umugwanyi mu mugambwe CNDD-FDD. Abanyagihugu bose barihishwa amafaranga 2,000, ariko abafise amakiyose yo kudandarizamwo batangishwa amafaranga 5,000 vy'amarundi, nayo abunguruza abantu n'ibintu mu mamodokari bakarihishwa 10,000 vy'amarundi. Abanywanyi bo mu yindi migambwe bavuga ko batumva impamvu barihishwa ayo mafaranga mu gihe batari muri uwo mugambwe uri ku butegetsi. Ngaha muri komine Buganda barayadutoza kunzo fatire uko tweze gutanga 2,000, mugabo nk'abasanzwe bakora ubuzi butandukanye bundi nko kunguruza abantu mu miduga nabo nyene baratoza 10,000. hariho n'abasanzwe bakora mu masoko basanzwe batari mu mugambwe uri ku butegetsi. Rero tukatangaza n'ukuntu bashobora kudusaza amahera mu gihe ivyo bikorwa bira mu mugambwe uri ku butegetsi kandi si igikorwa cy'igihugu. Abo banywanyi b'iyo migambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD bakaba basaba ko itozwa ry'ayo mafaranga ryohagarikwa. Biraduteye impungenge, twasaba yuko abijejwe babihagarika, bakeneye gutoza ayo mafaranga batoze mu basanzwe ari abanywanyi babo, ntibinjire mu bandi banywanyi b'iyindi migambwe. Kuri iyo myidogo y'abo banyagihugu, uruganda rwa Radio Inzamba rwakuye kuri telefone buramatari w'intara ya Cibitoke OPC Kareme Bizoza ruramukena. Ni gute twokaraba iminwe mu ntumbero yo kurwanya ikiza cya coronavirus? Nugukaraba iminwe ukoresheje amazi meza n'isabuni. Ukaraba neza hagati y'intoke, mu nzara, ukaduza kugeza ku gikonjo kugira ngo ntihagire imigera yoguma yinyegejeyo. Isabuni wayisize uyimarana iminota itari munsi y'3 kugira ngo imigera ipfe. N'iryari biri ngombwa gukaraba iminwe.
igihe cyose uvuye hanze n'imbere yo kwinjira mu zindi nyubakwa zose n'ibibanza ugendeyemwo naho yoba ari kwa muganga. Imbere yo kwambara agapfukamunwa kugira ngo ntukanduze imigeri iri ku biganza ushobora kuba wanduye, rero n'inyuma yo kugakura kuko nako gashobora kuba kagiye kwimigera ugatwisigarana mu kiganza. Ako nakamo ka Radio Inzamba agateka kawe ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi. Tubandanirize mu gisata c'umutekano, umuntu umwe yarayishwe ari mu kirabo ku mutumba Mwange zone Kizuka muri komine ya Rumonge. Ivyo vyabaye ku mugoroba kuri uyu wa mbere nk'uko amakuru ava muri iyo komine abivuga. Uwo yishwe ataramenyekana izina, akaba yari umuntu w'umugabo wamwishe, akaba yarahagaritswe n'igipolisi ubwo nyene ajanwa gufungirwa mu gasho ka komisariya y'igipolisi ca Rumonge nk'uko amakuru ava kuri uwo mutumba abivuga. Abandi bantu batanu bakaba barahagaritswe kuri uwu wa kabiri ku mvo z'ayo matohoza. Umunywanyi w'umugambwe CNL yatwawe mu gitondo c'uwa kabiri n'abakozi bo mu biro bikuru vy'iperereza babanje gusaka imuhiriwe muri zone ya Ngagara mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru ava ngaho mu Ngagara avuga ko abamufashe atarupapuro rumuhagarika bari bafise bita manda, kandi ko babanje kumusaba amafaranga akayabura imbere y'uko baca bamutwara mu kibanza kitaramenyekana. Uyo akaba yiyongereye ku rutonde rw'abandi bamaze iminsi batwagwa muri ubwo buryo bakabugwa irengero. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Diane Nkurunziza. Mpawe nayo Jean Baptiste aba muri komine ya Ngagara quartier y'Icenda, n'umunywanyi w'umugambwe Senere, akaba na muramo wa gatorwa Saramutswa uwo mugambwe. Abakozi bo mu biro bikuru vy'iperereza bazindutse mu gitondo cyo uyu wa kabiri kumuhana iwe gusaka. Amakuru dukura muri komine ya Ngagara amenyesha ko abasatse atamutahe wa parke berekanye ngo baje babaza ko atamafaranga hari mu nzu. Mpawe nayo Jean Baptiste abishura ati ntayo. Baciye batangura gusaka urupapuro kurundi, ikintu kukindi mu nzu, isaka rikaba ryamaze amasaha abiri. Ngo niho bamubwira ko bafise ico baja kumubaza, bati baramutwara hari saha 2 z'igitondo. Umuryango wiwe uvuga ko utaramenye irengero ryiwe. Uwundi munywanyi w'umugambwe Senere yarabuzwe irengero haraheze iminsi 2 mu ntara ya Muyinga. Ndinduruvugo Philbert arongoye umugambwe Senere muri zone Masaka komine ya Giteranyi yarabuzwe irengero kuri uyu w'Imana uheze. Amakuru ava muri iyo komine akavuga ko nawe nyene yafashwe n'abakozi bo mu biro vy'iperereza muri iyo ntara, bamusanze kuri parking ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga, bamwuriza imodoka y'ubwoko TI baramujana. Ndinduruvugo Philbert yakorera akazi Igisenyi hafi y'ikiyaga Rweru ku wa gatanu heze, ngimbonera kure ziri kumwe n'utwara zone Masaka ngo bamenya amafi adandaza akaranze, barasambura naho akorera atacu bamwagiriza. Agiye kwitwara rero ku mugwa mukuru w'intara niho yanyuruzwa. Twarondeye uburongoye igipolisi mu ntara ya Muyinga Jerome Ntibibogora ngo agere cyashikirije kuri iryo nyuruzwa ry'indongozi ya Senere muri zone Masaka komine Giteranyi, ariko turamukena. Kumwe mugambwe CNL abantu baguma banyuruza abanyagihugu harimwo n'abatavuga rumwe na leta ngo bitewe bitebuke intahe izobakubita mu gahanga. Ivyo bishikirizwa na Aime Magera serukira umugambwe CNL mu bihugu vya Buraya, agasaba abarundi bose n'abatari mu mugambwe CNL gufatana mu nda. Dutega amatwi Aime Magera. Abicaye naco twobasaba kuko umwicaye no mwicaye nyene usico tubabwira no kubagabisha, kuko twama tubagabisha ko bitebuke intahe izokora bakoze ivyo vyaha babihanirwe. Gusa tugasaba abanywanyi, tugasaba n'abarundi muri rusangi yuko batoca bacika ivutu, batoca bihebura, ahubwo boguma bahagaze nyene magabo. Ubutegetsi bwakora amarererwa buzana intwaro ya gisirikare n'izande twarazisezere. Ico nobabwira nuko ubu ivyo bakora birandikwa, ivyo bakora bibakora ku mugaragaro, ababikora barazwi. Ejo cyane hirya y'ejo hazogera ubutungane bukore, atari ubutungane bw'Uburundi n'ubutungane bwo hanze buzokora. Mbwa ico bakora niho nyabwoko. Abagwanyi 19 b'umuharire dutabara bashikirijwe leta y'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda mu kwezi kw'indwi guheze bagiye gushigwa imbere y'ubutungane bw'u Burundi. Byashikirijwe muvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano Pierre Nkurikiye kuri wa kabiri
hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru. Uwitwa Alain Bashirayishize akaba ari we agaruka mu bitero bimwe bimwe vyabaye mu Burundi, akaba yapfiriye mu Kinindo mu kwezi kw'indwi. Uwa mbere rero ari we yararongoye kino gice c'aba babisha n'uyu yitwa Bashirayishize Alain, akaba yavukiye ku musozi Ndava, zone na commune ya Ndava muri province ya Mwaro. Uyu yavuye yicwa tariki 22 z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka wa 2021 mu Kinindo, aho yarahije gutera igrenade ya polisi, baraheza mu kwivuna baramurasa acarapfa. Uyu rero yaguye muri ububisha nyene ariko arakora izi tariki. Yarafise amakarata akaranga muntu menshi, mumva ko yakoresha n'amazina menshi. Yarinjiye mu Burundi itariki 20 z'ukwezi k'umunani mwaka uheze, co kimwe n'aba bandi bumvise ko bari binjiye ari 45 avuye mu gihugu ca Kongo. Ujya mu gwateyo bandanya mu kibira uri busohoke abanyarwanda bakabafata. We yari yasigaye afise umugwi wari ujeje gukora ibikorwa vy'ububisha bw'iterabwoba ngaha. Akaba rero yari yagumye muri komine ya Mugamba gushika itariki 19 z'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2020. Kuri iyo tariki no yaciye amanuka i Bujumbura abifashijwemo n'abantu bamwe bamwe. Niwe rero yarajejwe gukora ivyo bikorwa vy'ububisha bidasanzwe, kubikora wenyene no kurongora abo bandi bari kumwe bashika kuri 3. Amaze gupfa yaciye asubirizwa mu kurongora ako kabwi kakora ivyo bikorwa vy'ububisha bidasanzwe, yaciye asubirizwa n'uyu Godefroid niyo nkuru mwagiye murumva ko nawe nyene bari bagumye bakorana muri buno bubisha budasanzwe. Igisirikare c'u Burundi gisaba ko abasirikare bariko baraheba akazi bogarukanwa na bene wabo basanzwe bazi aho baba. Ubwo nibwo butumwa bwahawe abasirikare n'abarongoye abandi mu ndwi iheze abategetsi bo mu biro bikuru vy'intwarameto mu gihe bariko baragendera intara za gisirikare zitandukanye bita amadivision. Abasirikare nabo barashikirije ibibazo vyabo harimwo n'abarenganijwe mu kurozwa amapete be no kurungikwa mu butumwa bworukana amahoro. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Beni Axel Kana. Abategetsi mu gisirikare bamaze iminsi bakoresha inama abasirikare arizo bita Kotri Mohad n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare Lieutenant General Prime Niyongabo, icegera ciwe General Major Jean Paul Habimana batazira bishinga, hamwe n'urongoye abasirikare bagwanira hasi General Major Marius Ngendabanka. Ubutumwa wabahaye hanini ngo nukuja gufata abasirikare batorotse igisirikare ku mihani wabo, abo bita abadeserteurs. Umwe mu basirikare bitavye ayo manama aravyigana. N'amakozere morale ariko abonivodereje abagirisije inama ababwira yuko ngo abadeserese ngo bose ngo baje kubarondera babazane, bazorungika abasoda bose umwe wese yavuka ngo bagende bafate abagize deserese bose ngo bafate. Atasubira babwira ibintu vyerekeye vy'impuzu ko ngo ata mpuzu bazosubira kubaha ngo nizo bafite zitabatabukiyeko. Bashobora kwiyumvira umusoda w'igihugu agenda impuzu yamutabukiyeko vrema. Abo basirikare nabo barabajije ibibazo ahanini ku batadugijwe amapete bategerezwa kuyaduzwa kandi atamakosa bafise, aho basaba kurenganurwa. Abandi basirikare babajije igituma habamwo nkunzi n'ibiturire mu kurungika abasirikare bagenda mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu makungu. Bavuga ko usanga hari abagenda inshuro nyinshi kandi abandi cane aba ex-FAB bamaze kugendayo rimwe gusa. Abariko begereza imyaka yo gukukuruka basavye ko borungikwa mu bikorwa byo kugarukana amahoro kugira baronke umutahe uzobatunga mu zabukuru. General Major Marius Ngendabanka yababwiye ko bose bitokunda ko barungikwa mu bikorwa byo kugarukana amahoro, ngo ahubwo bari bakwiye gusaba mission yo kuja gukorera mu kibira. Bamwe mu basirikare bakanegura ko kenshi bene izo nama bita Kotri Moral ataco ziheza ngo zivemwo mu bibazo biba vyabajijwe. Inzira abantu bamaze kugenda rimwe muri ya misome kandi abafabe ba kera ni benshi kandi nta n'igicuro c'uko bagira bati badobashiramo. Ibyo mukodemora tutasanga ataco bivuyemo atakuja gutukana gusa. Abasirikare batoroka benshi baba arabaherutse kwinjira igisirikare bita bacinjire, hamwe na bamwe mu bahoze mu gisirikare ca kera ex-FAB. Mu makambi avugwamwo abatoroka hakaba harimwo n'abasanzwe bari mu ikambi BSPI irarira inzego z'igihugu. Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org.
umwimbu udashemeye wabonetse ni kimwe mu bituma ibiciro mu masoko biguma biduga muri iki gihe, aho ni cane cane ku bifungurwa. Uwo ni umwihezo wa Faustin Ndikumana yize ivy'ubutunzi akaba n'umukuru wa Parsem, ishirahamwe ryishinze guhimiriza abarundi guhindura ingendo. Kubwiwe hamwe umwimbu wo kuyongera, leta nayo igafata ingingo zorohereza abarangurira ibiribwa inyuma y'igihugu ngo vyotuma ibiciro bigabanuka. Dutega amatwi Faustin Ndikumana. Ibifungwa byo mu Burundi ubwa mbere hoho biguma biduha igiciro buryo umwimbu ubari muke uravye ivyo abarundi bakeneye. Ikindi nuko ni uravye no mu misi heze wasanga abarundi bategeza kugurira ibintu hanze mwe mu bifungwa biza kugusahiriza n'ivyo ngaha ngubu haro politiki hari yuko umengo ati ibifungwa biva hanze ntivyinjire hakora ivyo mu gihugu hagati. Ivyo rero batagize statistike ngo babone neza ivyo tuba dukeneye mu kiribwa kanaka na beze bihari, cyo gituma usanga babivuze bitaha ugasanga ku kiribwa kanaka umwimbu ntukuye uravye w'abarundi bakenera ugasanga ibiciro biguma biduga. Hanyuma ikindi nuko n'uburyo bwo kubika umwimbu ni wabaye mwinshi mu Burundi sikirenga, buryo umwimbu wa mwinshi muri sezo ugaca umwe usanga ntubikitse, usanga mu mwanya ukurikira umwimbu ntubukihari. Iyo ubitswe naho rimwe ugasanga wabitse muri speculation ugasanga ibiciro bigumye biduga. Urumva niyo politike y'umwimbu utazura kwira neza n'ubonetse ugaca usanga umaze imisi mike utabikika, bigaca bituma ikibazo rero c'ibiciro by'ibiribwa camara ikibazo kumbure kubera n'ibiba byose ahiriza kumbure babitaje ngo bitume umwimbu ku isoko ushobora kubukwiye. Hari nico kintu kiba kiriko kirabituma iyi politiki y'abantu uko nyene hahagwije umwimbu kubika bigashoboka conservation, bakaba bazi statistiki bikenerwa. Iyo statistiki baza bazizi babonye umwimbu wabaye ari mukeyi bakavuga muti utarashaka gukura uwundi mwimbu hanze kugira abarundi bashobore kuronka ibyo bafungura. Uravye nyene amakiro karo umuntu ategeza gufungura, si kuvuga yuko umuntu afunguye rimwe aba bikwiye. Haka abarundi bo bafunguye neza kabiri gatatu ku munsi ku kiribwa kanaka hakeneye ibingana gusa. Ivyo rero biba bibuzwa usanga n'ingingo rimwe zafashwe mu gipfungu biharo bitizwe neza n'ingaruka byoca bizana. Yari Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem. Haribonekeza isuku rike ku bibanza bitandukanye byo mu gisagara ca Kayanza. Ivyo bikava ahanini ku bantu iyo bariko bararengana mu mabarabara bihagarika aho babonye, abandi bagatima icafu aho baciye. Abanyagihugu ba muri ivyo bice bakaba batewe ubwoba nuko bashobora kwandura ingwara zifatiye ku isuku rike. Ni inkuru tubaza Trifine Kaniwabo. Nk'uko amakuru dukura ngaho ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza bivuga, ivyo bibanza birangwamwo umucafu ni nko kwibarabara rica muri quartier Mukoro hafi y'ishure ryisumbuye TS Kayanza, ahari inzu ituzuye yahindutse ubwiherero. Ahandi ni imbere y'inyubakwa ikorera mw'ishirahamwe Avesi. Ivyo bikaba biruko no kukabarabara gahuza Kigwati ya mbere n'iya kabiri, aho hose uhashitse n'umunuko harangwa. Abanyagihugu baba muri ivyo bice bakaba bafise amakenga menshi ko bashobora kwandura ingwara, nk'uko umwe muri bo abivuga. Ingwara nyinshi ziva ku isuku rike, kandi aho hantu isi yose hononekara umwanya w'ijoro. Kuva ku wa mbere gushika ku wundi wa mbere haba hacafuye hasa nabi. Twebwe rero biratubangamira cyane kubera niko kayira dukunda gukoresha cyane tuva muri Kigwati ya mbere tuja mu ya kabiri, niko kayira kabangutse. Hari igihe rero wahaca nk'ubu ukahasanga barahonona cyane, ari abagiriwe amagrande jeu, amapetite jeu, umuntu icyo cyose bose batayo. Uyu munyagihugu asaba abarongoye intwaro gufata ingingo zikomeye kugira ngo ntihagire abasubira kwihagarika canke guca imicafu aho babonye, bibaye na ngombwa bagufatirwa ibihano. Turasaba abantu bajeje intwaro muri quartier yacu nyuma bahagurukira ico kibanza barabe nyimba bishoboka bafate n'ingingo zikomakomeye ku muntu wari wese ashobora gufatwa ariko honona aho hantu, bashire igihano gikomeye kubera aho hantu haratugeramiye cyane gose, kandi abantu bo kwisubira bakamenya ko inzira yo gucamo kandi itugirira akamaro twese. Bagerageje kurondera ujejwe isuku ngaho mu Kayanza kugira duhe umuco, ariko ntitwashoboye kumuronka. Mu bumanuko bw'igihugu naho mu gisagara ca Rumonge havugwa ukutumvikana hagati y'abunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki hamwe n'igipolisi. Ni mu gihe bari biyemeje ko batazosubira gutwara umuntu arenga umwe, bakaba batanguye kubirenga ko atanindwi irahera. Mu gipolisi bakaba batanguye gufata ayo mapikipiki bashira mu ngiro ibihano bemeranije hagati yabo igihe haba inama yabahuje. N'inkuru ya Vanessa
Muhiteka. Kuva hibonekeza ubukene bw'igitoro baciye bagwiza na kabiri igiciro co kwiyunguruza. Ahahora hagenderwa 500 hagenderwa ku gihumbi. Ahahora hagenderwa ku gihumbi hashigwa ku bihumbi 2. Basigura ko iritiro n'igice y'igitoro bahora bagura ibihumbi 4 birenga gato uwo bayigura kuri magendo ibihumbi 8. Iyindi ngeso yaciye yaduka niyo gupakira abarenze umwe aho usanga ipikipiki ipakiye abantu 3 canke 4 nkuko vyagirizwa n'igipolisi. Banyina amapikipiki babaka amafaranga y'umurengera ku munsi. Nizo siguro zitangwa nabo baca amahera mu kunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki. Ivi ntivyanyuze igipolisi caciye gifata ingingo kuzofatwa arengeje umuntu umwe. Ipiki yiwe izoca ifatwa igafungwa amezi 3 mu gipolisi. Abunguruza abantu n'ibintu baravyemeye, mu nyuma ngo baza kubona ko baca bakorera uguhomba. Kuva kuri uwa mbere igipolisi kiramaze gufata amapikipiki arenga 100 ariko arenga kuri ayo mategeko nk'uko amakuru ava mu gisagara ca Rumonge abivuga. Zikaba zifungiwe muri komisariya y'igipolisi ya Rumonge. Inama yari yabaye mu ndwi iheze yari yatumye ko nabura amatari w'intara ya Rumonge Consolateur Nitunga. Abarongoye igipolisi muri iyo ntara niho bari. Ikibazo nyamukuru cashimikiwe ko nk'uko bivugwa n'abunguruza abantu ku mapikipiki ni igiciro cyo kwiyunguruza muri ico gisagara.